Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu. Nitugire Kristu, dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku kigabane cya 24 kuva kuri 1 gushika ku 9. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibirego Terturo arega Paulo. Hashize iminsi 5 umuhereza nkuka mukuru Hananiya aramanuka ari kumwe n'abakurambere hamwe n'umushingwa manza Terturo bitwarira Paulo ku cariho ca Sezari. Uwo rero atumako Paulo ashitse Terturo atangura kumurega avuga ati amahoro ntangere turimo tuyakesha wewe n'iterambere ry'iki gihugu riva ku bukerebutsi bwawe. Muri byose na hose turagushimira dukenguruka cyane nyakubahwa Felisi. Ariko rero kugira ngo singume ndakugora muri make, ndagusabye utwumvirizanye ubuntu wamanye. Twasanze umuntu ikikiza c'umuntu agumura abayuda iyo bava bakagera, akiyita umukuru w'akagwi kitwa abanyanazareti. Yaragerageje mbere guhumanya ingoro y'Imana, duca turamufata. Nawe niwamwibariza ubwawe arashobora kumenya ibyo tumurega byose. Abayuda baca baramushigikira bemeza ko ibintu ari uko bimeze. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri n'ijambo ry'Imana, dushima Imana. Alleluya, amen. Bana b'Imana, igitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa tugeze ku kigabane cya 24. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibirego Terturo arega Paulo. Ndazi neza kuva ku ntango y'iki gitabo, turazi inzira za Paulo, turazi ingene Paulo byagiye biramugendekera, ingene yabanje kwanka Imana, kwanka Yezu. Yaremera Imana mugabo akanka Yezu, akagwanya bemera Yezu, kugera naho Yezu yamufashe ariko aragenda Damasi. Hanyuma bigeraho Paulo yemera Yezu, mbere atangura no kwitanga kugira agarure benshi mu bo yari yarazimije canke no mu bo yatoteza. Ubwo rero nyuma nawe byageze aho batangura kumutoteza. Duheruka bari bamukubitiye Yeruzalemu, turibukanya ko hari n'umuhanuzi yigeze kumuhanurira amubwira ati akiboha imigozi, akavuga ati uyu muntu, akikubita no ku birenga bya Paulo ati uyu muntu niyagiye Yeruzalemu kubiko bazomugira. Mugabo bamwe tireka kujayo, igumire ngaho iwacu. Nawe ati muriko murantera ubwoba kandi ishaka ry'Imana rigomba kurambuka. Mpaka agagenda. Rero ibyo bamuhanuriye biriko biramubako. Niho rero tubona ngo ibirego Terturo arega Paulo. Akarongo ka mbere havuga ngo hashize iminsi 5 umuhereza nkuka mukuru Hananiya aramanuka ari kumwe n'abakurambere hamwe n'umushingwa manza Terturo bitwarira Paulo ku cariho ca Sezari. Murazi ko Paulo bari baragiye kumupfunga, noneho bagiye kumupfunga ubwo ari mu gasho, noneho babandi bamupfungishije bagiye kumwitwarira mu bucamanza bukomeye. Kabiri havuga ngo uwo rero atumako Paulo ashitse Terturo atangura kumurega avuga ati amahoro ntangere turimo
tuyakesha wewe n'iterambere ry'iki gihugu riva ku bukerebutsi bwawe. Terituro atangura kwicisha bugufi no kwiyemeza imbere ya Sezari, ku cyegera cya Sezari, ubwo cyari cyegera cy'umukuru w'igihugu ga. Atangura nyakubahwa, amahoro ntangire turimo tuyakesha wewe, ni wewe mwami, ni wewe Mana. Ho kumva ko amahoro barimwo arayava mu ijuru ku Mana canke yava kuri Yezu Kristu, wewe ari karereka icyegera cy'umwami ko canke se ari karereka Sezari, nyimba ari Sezari ko ari we bakesha amahoro, ari we bakesha byose, ari we Mana yabo, no kwipendekeza kugira gusa yumve agize amahoro ari uko bishe Pawulo. Kubera iki? Mwibuke ko ari ahantu twigeze kuba dusoma muri iki gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa nyene ko hariho abagumuka bakanka Pawulo kubera ibigirwamana byabo baza barakora, bakaza baragurisha bakabona amahera. Rero Pawulo ariko arigisha bakabona ko ariko arabahemukira, atuma abantu baza gukurikira Yezu bakareka kugendera mu bigirwamana, noneho bakabura ibyashara. Imana yo mu ijuru duhe kwitahura cyane. Gatatu, muri byose na hose turagushimira dukenguruka cyane nyakubahwa Felisi. Muri byose ngo turagukengurukira cyane nyakubahwa Felisi. Aha honyine Felisi yaramaze kuba ikigirwamana, kubera naho yoba perezida, naho yoba umwamikazi, naho yoba umwami, naho yoba oni, ko oni yoyo niri hejuru y'isi yose. Burya ngaha mu isi hariho umuntu aruta bose, umukuru wa oni niwe mukuru w'isi yose, aruta ibihugu byose. Imana yo mu ijuru iduhe kubitahura cyane. Rero ho kumva ko yohaye icyo cyubahiro Imana, ariko arakihera umuntu ko ari we akomeye, amahoro yose ari we bayakesha mu gihugu, ko iterambere bariko ariko no, mu gihugu iterambere ryose riba rihari, riba ririko rirava ku Mana, ntabwo riva kuri perezida canke ku bantu canke kuki. Oya, gusa iyo hari ubutegetsi bwiza ibintu byose bigenda neza, bikagenda neza, ariko bivuye ku butegetsi bwiza kandi kubera ko ari umutegetsi yubaha Imana. Kuko muzoze muraraba ibihugu byinshi, ibihugu bitubaha Imana, ibihugu birimo abantu bonona, usanga harimo ibiza, harimo intambara, harimo kwicana, harimo mbese nuko bimeze. Nabo rero bariko barashimira uyu ko ari we bakesha byose. Imana yo mu ijuru idutabare cyane. Kane, ariko rero kugira ngo singume ndakugora, muri make ndagusabye ngo avuge muri make areke kuguma agora umwami canke se icyo cyegera cy'umwami, utwumvirizanye ubuntu wamanye. Ngo ngo aramusabye abumvirizanye ubuntu bamanye, gusa no kugira congere Pawulo. Twasanze umuntu iki kiza cy'umuntu, bana b'Imana murumva. Pawulo umuntu w'Imana ariko aravuga ubutumwa bwiza, yigisha ijambo ry'Imana, yigisha inkuru nziza. Mugabo abomukijije, abomushigikiye, abomwegereye nibo bariko baravuga ngo twasanze iki kiza cy'umuntu. N'ubu mwisi muzobirabe, ahantu uzosanga umuntu ariko aravuga Imana. Mbese hariho ibihugu bike bibaho usanga harimo n'abaperezida bubaha Imana, basenga Imana, babwira abantu tuje ku mavi dusenga Imana, twubaha Imana. Uca usanga hariho akandi kaguti Satani camwo ikabosha kumutyoza no kumusebya no kurondera ibintu byo konona, kugira abacavuze uwo muntu babone n'ibyo uwo mutegetsi ariko arakora ko atari byiza. Imana idutabare cyane. Rero ngo twasanze iki kiza cy'umuntu, ho kuvuga ati twasanze uyu muntu yita Pawulo
ari umuntu mubi ngo ikiza murazi ikiza abana b'Imana ikiza mwana bo ikiza cya corona aho cyatugeze ikiza cy'amacinya murazi aho cyagejeje abantu ikiza cya korera ikiza cya mugiga urumva bamwita ikiza Imana yo mu ijuru dutabare cyane uwo muntu iki kiza c'umuntu agumura abayuda iyo bava bakagera ngo iki kizi kicyaduka ngo agumura abayuda iyo bava bakagera ubwo urumva abayuda bose ab'i Yerusalemu bose kwabagumura akiyita umukuru w'akagwi kitwa akabanyanazareti ngo akiyita akagwi k'abantu biyita abanyanazareti urumva aho yashika aravuga ngo yiyita akagwi k'abantu biyita abanyanazareti murazi ko abantu bazi Yezu Kristo umunyanazareti ngo akagwi k'abantu biyita abanyanazareti kubera ababo ntibemera Yezu ntibashaka ko Pawulo avuga Yezu Pawulo nawe yagomba kubivuga kuko na kera yaragwanya Yezu ariko Yezu aramwiyereka yagomba guhagarara rero akavuga ibyo yabonye haleluya amen akavuga ibyo yabonye akavugira ukuri Yezu Kristo gatanu yaragerageje mbere guhumanya ingoro y'Imana duca turamufata ubwo noneho ngo aha yavuganira Imana ngo yaragerageje ngo Pawulo yagerageje guhumanya ingoro y'Imana baca baramufata vyonyene uyu ntiyemera Imana mu ndamutso yaramukije Sezari yamubwiye ko ari we bakesha amahoro ari we bakesha iterambere ari we ari hejuru ya byose yongera anatukana anavuga ngo twasanze iki kiza cy'umuntu yongera atuka Pawulo imbere mugabo kandi ijambo ry'Imana riratubuza gutukana mugabo imbere ya Sezari ariko aravuga ubwo n'imbere y'intahe ariko aravuga ngo uyu muntu twaramufasha ariko arahumanya ingoro y'Imana iyaba yemera Imana ntaba yari karadendekeranya afonda ibintu byo guharabika Pawulo kandi azi ko ari karamurenganya ariko murazi Imana idutabare cyane abantu benshi barenganya abandi bishimikije Imana wowe ukaja mu rubanza ukafata Bibiliya ukarahira ngo uri kuravuga ukuri ukarahira ukayemeza ko umuntu cyangwa ngo nukuri kw'Imana ukarahira ukuri kw'Imana kugenda babwire mw'iyi si tuzokogwa ko nabyinshi ndababwire je nama ndaba amafilime ugasanga umuntu mw'ifilime ariko arakina ibintu ariko aravuga ngo ngo nukuri kw'Imana ugasanga ariko aravuga mw'ijambo ry'Imana ibintu by'Imana by'amafuti buriya ndababwire Imana ntifinishwa ibyo twokora byose amamuvi abantu bakina cyangwa se amareresi cyangwa amakomedi hari ibintu reka tuvuge ku mamuvi amakomedi kuko yoyo biranumvikana ko baba ari abantu bo kuza baratwenza abantu mugabo nabwo uri kuragira amakomedi uri kurazana n'Imana urahira Imana canke winjirira Imana ni cyaho uri kurakora imbere y'Imana nukuri Imana iracyandika pe uri kurakina amamuvi hari urumva shatse kuvuga ko hari amamuvi canke amareresi yigisha kabisa yigisha pe ariko niwaza kuyakina uzi neza harimo abantu nama mbona basenga bemeza mbese no mukubikina batangura bagasenga mugabo nyuma ugasanga ariko arakina ibintu ariko aravuga arahira izina ry'Imana rero Imana ivuga ngo ntukarahirire ubusa izina ry'Imana none uri kurakina muvi ukaza kurahira izina ry'Imana
canke bikitwa kwa kundi ugiye wenda sinzi ukuntu noronka ndanabisigura ariko nuko nyene ntuka fumuvuga ego nukuri canke urahire nyimba urahira nyoko nyimba urahira so ntumbaze ariko kurahira izina ry'Imana Imana kwera abantu baba bazi ikintu bariko barakora izina ry'Imana sijya gupfa kuvuga uko wishakiye kose worahira izina ry'Imana ugeze ahantu bikomeye uzi neza kuri mukuri ukamenya ati nukuri bariko baranyagiriza ko nasambanye n'urya mugabo kandi nukuri kw'Imana ntabyo nakoze aho onyi worahira izina ry'Imana kugira ubereke kuri mukuri ariko gufata izina ry'Imana ukarirahira no mu mafuti mu mamuvuri kurakina kweri si byiza rero hari abakina amamuvi bariko barakina by'ukuri ibintu byigisha bifasha abantu n'abandi bakina ibyo kubaho ubwo bariko barapoteza abandi bantu nukuraba rero neza abakina amamuvi nibaze bantera amabuye nukuraba neza amarori baba baguhaye kina cyangwa ibyo uri kuragira ko ari ibintu byo kujana mu ijuru uruzi neza kusenga cyangwa uri umwana w'Imana kubera ndamaze kubona bana b'Imana ibi bintu byitwa kwarama movie beshi hariho ababyinjiramo by'ukuri bazi ko bariko barikorera amahera n'abandi babirimo bazi ibyo barimo kuko ndamaze kubona nawe usanga bariko barakina ugasanga bariko barakoresha zirya ntoke za gishitani kurya baramutsa shitani sinzi hari wanyambaza ngo ndamusigura ingene bigenda ni intoke zanje ndazikontorora ku buryo ntokwihenda ngo usange nabigize kuko urinze ubigira naho wowe uri urabirabira ku bandi ukagira ngo na style uri kuragira yo kwifotoza satani yakubonye kuri uhagaze mu mwanya wiwe Imana yo mu ijuru dutabare cyane nuko rero barenganya rero Pawulo uyu Terituro arega Pawulo ariko aramubeshera ko no mu ngoro y'Imana yashatse yakoreye ibintu bibi ariko aramubeshera kandi aribo bamusanze mu ngoro y'Imana bakamuterera ya mabuye bagashaka kumwicirayo. 8 haravuga ngo nawe ni wamwibariza ubwawe arashobora kumenya ibyo tumurega byose ngo nubwo banditse ngo nawe ni wamwibariza ubwawe urashobora kumenya ibyo tumurega byose. Mumbabarire nije nasomye nabi nari navuze ngo urashobora kumenya ibyo tumurega byose. Ubwo rero bavuga ati niyamubaza akabaza Pawulo akamusambisha ubwo araza kumenya ko ibyo bariko bararega Pawulo arukuri. Ariko Pawulo yari kwisigura canke nawe yari isiguye tuzobigerako ntabwo ibyo bariko baravuga kwa kuri kwa kumubeshera. 9 Abayuda baca baramushigikira bemeza ko ibintu ari uko bimeze. Ngo Abayuda bose baca baramushigikira ngo bemeza ko ibintu ari uko bimeze. Bana b'Imana abantu benshi dushigikira ibinyoma. Mbega umutegetsi mu gihugu arinze avuga benshi baramera amababa. Ubwo rero uyu Terituro ni nkaho yari umutegetsi. Rero ibyo yari karavuga kandi murumva ngo n'abakurambere bose bari bamanukanye kurega Pawulo. Abakurambere b'urusengero bari bamanukanye kurega Pawulo. Abandi bantu rero baca bumva hariho umuntu ari umutegetsi mu gihugu nawe bavuga ijambo ribi
abantu bemera ugasanga bake barahuhumira kure ariko benshi babyemeye babishigikiye ariko rero sukuri umuntu asenga Imana yubaha Imana ahageze hose avugisha ukuri naho yose umuntu ariko ararenganwa aramurenganura akavuga ukuri Imana yo mwijuru duhe kubitahura cyane ubwo rero nuko rero ngo abayuda bose baca barabyemera kugira bahahaze Pawulo bagirire nabi Pawulo tuzobandanya rero tubandanya twumva inkuru za Pawulo uko byagiye biramugendekera Mukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza